Reka subire ndabakaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ari no yacu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bigezweho kandi biba byakuruwe amatohoza. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakuruwe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka nkengurukire rero mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu kuri mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru ahambaye, amakuru abazindutse avugwa mu bisata bitandukanye nka politiki, umutekano, inkino, indero, iperereza, agateka kazina muntu ndetse no mu makungu kuri ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ijya nino. Ndabaye ikaze rero mu makuru yacu muri iki gitondo, amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri iri genekerezo rya gatanu Nyandagaro, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo azendutse yifatira ku gahanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, avuga ko nawe agomba akwihora bivanye nuko Evariste Ndayishimiye ari we yamaze kumenyekana ko ari we ngo yoba yayimuhaye isumu ubwo amagara ya Reverien Ndikuriyo atari yifashe neza. Mvo nta yindi ngo no gushaka gutembagaza ayo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo kugira ngo abogozwe mu mugambwe ko bivanye nuko Evariste Ndayishimiye abona ko umukozi wo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu matora yimirije mwaka wa 2027 ngo bitazomworohera bivanye nuko Reverien Ndikuriyo ariwe akiramutswa umugambwe wa CNDD-FDD. Reverien Ndikuriyo rero aragabishije, asohoye itangazo ryihuta cyane, amenyesheje ko nawe agomba kwihora ku mukuru w'igihugu nuko amakuru aturuka mu begereye abishikiriza. Mu kanya ku buryo bw'idonido turaza kubigaruka ko byose turaza kubibashikiriza. Turaza kandi no kunyarukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turabire hamwe ibiriko birahavugwaho kuri ubu ngubu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gusohora itangazo zigabisha Burundi ko ata murundi numwe azosubira guhabwa visa imushikana mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaza kurabira hamwe imvo n'imvano, ese nibiki vyatumye bahagarika guhabwa visa zerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byose kuryo bw'idonido turaza kubibashikiriza. Turaza kandi no kunyarukira ku vyaraye bishizwe ahabona wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa Leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni, nyuma yuko aciriwe gupfungwa umunyororo w'imyaka y'ubuzima bwe bwose. Turaza kurabira hamwe rero ivyo yamaze gushira ahabona ndetse nico yabivuze ko byose ku buryo bw'idonido ni mu kanya turaza kubibashikiriza. Turaza kandi no kunyarukira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, tuze kurabira hamwe ibizindutse bihavugwa aho kuri ubu ngubu biriko biranuganurwa ko abasirikare bashika 8 bo mu ngabo z'u Burundi FDNB baba baguye ku rugamba, ndetse bakanavuga ko hoba hari n'ibindi biziga by'abasirikare batatu vyatowe ku ruzi rwa Rusizi ruhana ukurubibe nyene ruhana Burundi na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Byose mu kanya ku buryo bw'idonido turaza kubibashikiriza. Ntimujye kure y'imonesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende Isange TV, imonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakurewe amatoza. Reka mbanze nkwibutse wibuka vyonde s'abonner, partager kugira ngo duhore tubana amakuru n'ibiganiro tubandanya agushikiriza gatanu kuri gatanu kuri imonesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV. Reka rusubire ndabahe ikaze mu makuru yacu ukuryo bw'idonido agira agaruke ku ngingo nkuru zikurikira nyene ku buryo bw'idonido. Tugiye guhera kubivugwa ku munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Amakuru azindutse ku rubuga nuko kuri ubu ngubu umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo yasubiye kugabisha umukuru w'igihugu, amabwira ko vyanka bikunda nawe ashobora kuzokwihora haba ku mukuru w'igihugu cankwe ku muryango wiwe. Amaye kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutamukanyi we Angeline Ndayishimiye
bamaze igihe kinini bagirizwa kuba barashatse kuba bari bagize uruhara mu gushaka kugandagura umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo. Izo ntahe twarazi bashikirije, mwarumvishe ukuntu Reverien Ndikuriyo yagiye kwivuza mu mahanga bivanye n'uko amagara yiwe atari yifashe neza. Gusa ingingo ndetse n'amakuru aturuka mu kinyegero avuga ko ibi byose byari byakozwe na Evariste Ndayishimiye, aho yashakaga ko ngo Reverien Ndikuriyo akomborwa ku mugambwe CNDD-FDD hagaca hahirwa ko Leonidas Nizigiyimana cyangwa se Leonidas nyine niwe yagombaga guca aramutswa umugambwe CNDD-FDD, ariko kubw'Imana yakinze ukuboko Reverien Ndikuriyo yarongeye aratahuka amagara yiwe ari meza. Ibi byose rero byashavuje Reverien Ndikuriyo, ntaco yigeze ashikiriza, yagumye mu gacerere yanga kugira ico ashikirije. Muri iki gitondo rero Reverien Ndikuriyo asohoye amajambo y'agacamutwe ku mukuru w'igihugu amubwira ko ibyo yashatse kumukorera ngo nawe kandi ashobora kuzokwihora, ngo natihora kandi azihora ku muryango wa Evaristo Ndayishimiye nk'uko amakuru duhawe n'amasoko yacu abicikiriza. Ni mu gihe kandi habura imyaka mike cyane ngo amatora y'umukuru w'igihugu atangure ngaha mu Burundi, akaba ari amatora rero azoba mu mwaka wa 2027. Evaristo Ndayishimiye rero akaba ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo arabe icokorwa cose ngo azobashe kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu kiringo ca kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Niyo mpamvu rero ariko arashaka ico yokora cose kugira ngo atembagaze Reverien Ndikuriyo ku munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca. Gusa Gervas Ndirakobuca we biraboneka ko yamaze kumwikura ubwo kuri ubu ngubu ariko arashaka kumwerekeza mu nama nkenguzamateka itazokorohera Gervas Ndirakobuca kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Gusa abanyagihugu ndetse n'abandi bakurikiranira hafi ibya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini bivuga ko mu gihe Gervas Ndirakobuca ndetse na Reverien Ndikuriyo bakiri muri Conseil de Sange y'u Burundi cyangwa se ya CNDD-FDD, ngo Evariste Ndayishimiye gufata ingingo zikomeye ndetse no kwiganzira mu matora mu mwaka wa 2027 ngo bitazomworohera nk'uko babishikiriza. Mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye mu kiringo c'imyaka 5 amaze ku butegetsi ataco arashikana ku banyagihugu b'u Burundi, mu gihe wewe avuga ko ngo amaze gushikana ku banyagihugu ibintu byinshi cyane, ariko kuri ubu ngubu u Burundi nico gihugu gihanzwe n'ubukene bw'igitoro, ubukene bw'amafaranga mvamakungu ndetse n'ibindi byose bitandukanye bihanze abanyagihugu b'u Burundi. Bavuga ko rero ibi byose babitewe na Evariste Ndayishimiye kuva yagashika akubutegetsi. Tunyarukiye mu yandi makuru kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaraye zihagaritse gutanga viza ku Barundi. Mwitangazo ubuserukizi bwa Amerika bwashize ahabona ejo haheze kumenyesha ko hari igitigiri kinini c'abarundi baja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaherayo. Bavuga ko ari iyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zafashe ingingo yo guhagarika gutanga viza ku Barundi. Ambasade ihanura umurundi ahawe viza ngo kwama yibuka ko inyifato yiwe ishobora gukwegera igihugu cose. Iyi ngingo kandi ije mu gihe mu mpera y'indwi iheze abategetsi b'u Burundi batangaje ko kuva ubu bazohora bagura ibidandazwa mu Bushinwa bakoresheje amafaranga y'Ubushinwa bita yuani. Uburundi kandi ubundi urudandazwa mpuzamakungu rukorwa mu madolari cane nk'uko dusanzwe tubimenyereye. Kuvuga ko rero hagiye gukoreshwa aya amafaranga y'Ubushinwa ni ukuvuga ko leta ya Evariste Ndayishimiye igiye ku ruhande rw'ibihugu bishaka gusenyura ubushubasha idolari rifise muri iyi si yacu tubayemo. Hari benshi kandi baraye bibajije ko ingingo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari intango ibihano bishobora gushikira Uburundi. Nimba Burundi butagira amadolari buzoca uronka amafaranga y'Ubushinwa gute? Iyi rero ikaba ari politike y'abatora ngo yoba kandi ariyo igiye kuzana igitoro, niko abanyagihugu babandanya kwibaza.
ubwo amasoko rero menshi leta zunze ubumwe za Amerika zirasabwa kuba zogirira ikigongwe abarundi bishobotse ngo kugira ngo baronke amahirwe yo kuja muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abarundi bararuhijwe n'intwaro y'agahotoro iriko yica Uburundi mu buryo bwose, ntagitangaje ko abashoboye gushika muri Amerika batifuza kuvayo nabace cane abarundi baronka ayo mahirwe. Uwo guhanwa ni Evariste Ndayishimiye ndetse na leta yiwe ngo y'agahotoro. Abarundi bararusha cane ngo kubw'ivyo nta kuri iyo ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. Abarundi kandi nta kibazo ngo bafitaniye na leta zunze ubumwe za Amerika, ahubwo ngo bakeneye uwo bafasha kwikurako ako gahotoro. Izo rero ni zimwe mu ntahe zashikirijwe n'abanyagihugu b'u Burundi bari ijya nino. Tunyaruki rero kuwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni, hirya y'ejo niho yashirwa mu rukiko rwa leta y'u Burundi. Inyuma yo kubona ko atazopfa arekuwe ku munsi w'ejo, niho yava mu gacerere avuga ukuri kose, ashira ku mugaragaro aho ngo yashoboye ndetse kuhavugira amajambo menshi ateye agahinda na cane amabi bakoreye igihugu c'u Burundi. Yongera kandi anavuga ko ibyo byose ngo atabikora wenyene, hari ngo n'imigwi 5 y'iterabwoba bakorana mu kunyuruza itunga ry'igihugu. Ati ariko ibibabaje cane nuko bose bahunze agasigara arawota wenyene. Agira ko ansaba imbabazi leta y'u Burundi ngo ko bomutezurira n'ikiringo c'umwaka. Leta y'u Burundi ikivyumvise yahize kandi imubwira iti tugiye kubyihweza tuzogaruka tuguha inyisho. Amakuru dukesha umwe mu bamuburanira avuga ko bidahindutse bagiye kumugirira ikigongwe arekurirwe ku vyabonekeye yuko ibyaha yagirijwe bihanywe n'ihadabu ingana n'inzu yiwe yari yitiriwe ikirimba ca kabiri. Ngivyo rero ibiriko biravugwa kuri Arengiyome Bunyoni ahoze aramutswa ikibanza c'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Reka kandi tunyarukire muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri irigenekerezo ya 5 Nyandagaro umwaka wa 2025, imigwano yasubiye kwaduka hagati y'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB zifatikanyije na Wazalendo, aho basubiye kugaba ibitero ku umugwi wa M23, ariko umugwi wa M23 ugaba waciye ubaha akararo nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya abishikiriza. Ni mu gihe kandi mu misi iheze hari amakuru yari yashizwe ahabona avuga ko umugwi wa M23 kuri ubu ngubu ari wo uriko uragenzura ibice byose bitandukanye na cane ibyiganziwe n'ubutare. Mu gihe kandi hari amakuru yavuye mu kinyegero ejo bundi agaragaza ko ingabo z'u Burundi FDNB zari zagandaguriwe ku rugamba, aho ndetse hari ibiziga byari byatowe ku nkengera z'uruzi rwa Rusizi ruhana rubi Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu gihe kandi icuka kibi kibandanya kwaduka hagati y'igisirikare c'u Burundi FDNB, igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo, aho Wazalendo yagiriza FDNB ndetse na FARDC kuba bariko barahunga urugamba ngo bagaha inzira igisirikare ca M23 ngo kikabandanya gifata ibice bitandukanye. Rero byatumye icuka kibi gisubira kwaduka hagati y'ivyo bisirikare vyompi, ndetse kuri ubu ngubu igisirikare c'u Burundi FDNB kiriko kiranagirizwa ngo kiba kiriko kiranyuruza igitoro ca magendo ndetse n'inzahabu zivanwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho ndetse ejo bundi hari n'abasirikare
hari n'abasirikare b'u Burundi bafunzwe bagirizwa kuba bariko barakora urudandazwa rwo mu kinywabi aho bakura inzahabu ndetse n'igitoro mu kinyegero muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Ibyo rero nivyo biriko biravugwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini cyane mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, mu gihe kandi kuva mu mpera z'umwaka wa 2021 nyuma yuko umugwi wa M23 usubiye kwadukana ingwano kuri ubu ngubu uramaze gufata ibice bitandukanye muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo na cyane ibirimo ubutare ndetse n'intara nka Sud Kivu ndetse na Nord Kivu. Mu gihe kandi Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo yagiriza leta y'u Rwanda koko ariyo ifatikanya n'umugwi witwaje urwanisho M23 guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Gusa ku rundi ruhande iyi ni ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma, ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje urwanisho M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Gusa ku rundi ruhande kandi leta y'u Rwanda nayo yagiriza Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo gufatikanya n'imigwi witwaje urwanisho nka FDLR mu gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu gihe kandi perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo we avuga ko ngo FDLR itagiteye ubwoba kuko ari udusigarira tw'abasuma. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru kwa tubashikiriza ayo muri iki gitondo tubaye tuyasozere ngaha, dusubire mu makuru araza kubageza uko kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV, munesha kure ibizindutse bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka shimire rero abadukurikiraga bari mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi, adukurikiraga bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari bari mu makungu yakore, mwese ndabashimiye ko mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza. Iri rero rikaba ryari iteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mashimire rero tuze gusubira amakuru araza kuba agezweko.